Nimba ushaka kwihuta mu iterambere canke nimba ushaka kuva ku rugero rumwe ukaja ku rundi, hari ibintu ukwiye kumenya ndetse ukabishira mu bikorwa, ukabigerageza n'inguvu zawe zose ukaraba yuko wova ku rugero rumwe ukaja ku rundi. Ariko ikintu nyamukuru gihagaze kw'ibi bintu nuko ushaka gutera imbere ugashika kure, ndetse ukabikora mu myaka yawe ugishoboye. Ikintu nyamukuru ugomba kumenya ca mbere, ushaka kumenya yuko ukwiye gutangura business yawe uko yaba ingana kose, kuko iterambere ryawe canke iterambere ry'umuntu ahagera agashika, ikintu ca mbere gituma atera imbere ni liberty, n'umwidegemvyo. Ntushobora gutera imbere mu gihe ugikorera umuntu akigutegeka ivyo ukora. Rimwe na rimwe uba ufise amafaranga bikanka gukora umugambi canke kugura ikintu kubera yuko utinya ko boss canke uwukorera ashobora kwibaza ko ari amahera bamwivye. Rero urakeneye gutangura ivyawe. Ikindi, hari ingeso ukwiye kureka, uzitegereze neza. Umuntu canke umukinyi wese afise impuzu yambara kugira ngo abashe kwiruka zitamufata. Nta mukinyi uzokwigera ubona yambaye ikositime canke ipantaro y'itisi agiye gukina. Ategerezwa kuba afise umwambaro guhera ku birato kugera kuri jezi bimeze neza, bimworohera mu kwiruka. Nawe rero urakeneye ibintu bituma woroherwa kugira ngo ugere kure. Ibi bihuye n'ubuzima bwacu. Hari ibintu ukwiye kureka nimba hari aho wipfuza gushika. Hari n'inshuti ukwiye kwirengagiza ukaziheba. Nimba hari ahantu ushaka kugera ukaba busy n'ivyo bintu vyawe wipfuza. Nimba ushaka gutera imbere ukaba busy no gutera imbere. Gutera imbere birashoboka, ariko ikibazo ni iki: uri kujana nande? Uri kuja he? Canke uri kujana n'ibiki? Erega ikibazo si umuvuduko ufise, ahubwo iyo uriko uraja nihe. Reka nkubwire aka kantu: nutakora ugifise inguvu canke ukiri muto, uzoba uriko urarema igisirikare kizokugwanya mu busaza. Ariko niwakora ugifise inguvu ukiri muto, uzoba uriko urarema igisirikare kizokugwanira mu busaza. Ibi vyotahura abasaza nibo babizi, kuko nibo bamaze kugiramo ubwo busaza. Rero nawe kora ukibishoboye, ugifise inguvu, ureme ico gisirikare kizokugwanirira mu busaza. Reka nkubwire bimwe muri bike mu vyo wokora kugira ngo ushike ku rugero runaka canke ushike ku iterambere. Ariko iterambere ry'abantu riratandukanye, basi ushikaho wumva wipfuza wewe, kuko umwe wese afise ibyo yipfuza ashaka gushikako. Ariko reka nkubwire ibi bintu: nimba ushaka gutera imbere canke ufise aho ushaka kugera, iga gutangura business yawe uko yaba ingana kose. Uru nirwo rufunguzo, canke iki ni kimwe mu bintu bizotuma utera imbere. Kuko ni waba ukorera umubosi uzomukorera atera imbere, kandi wewe ntacyo uzoba uriko uraronka atari ya mafaranga twita ayo kurya no kwambara gusa. Kandi uwo mubosi azokwama yagushimiye ko wamufashije gutera imbere. Yewe hari igihe bishika ukumva uja gukorera umuntu, ariko ukora uvuga ati ninaronka aya mafaranga nanjye nzoja gutanguza ivyanje kugira ngo ngire aho mvuye ngire naho ngeze. Ikintu ca kabiri kizogufasha gushika mu iterambere wipfuza, nuguhitamwo abagenzi ufatiye kuco wipfuza naho ushaka gushika. Ntushobora kumbwira yuko wipfuza kuzoba umudandaza hanyuma ugasanga ugendana n'abantu batamba bamwe twita abadanseri, canke ugendana n'abantu bamwe bakina football canke basket, hama umbwire yuko wipfuza kuzoba umushoramari canke umudandaza. Abahinga bavuga yuko iyo uhuye n'umuntu, iyo utamufashije gushika ku ndoto ziwe, ahubwo wewe aragufasha gushika ku ndoto zawe. Rero mu gihe ugendana n'abo bantu, wowe uzosanga uhindutse umukozi wabo, warabafashije gushika ku ndoto zabo. Usange izo wawe warazibagiranye, uzokwirota urumva usigaye uri umukozi wabo, ariwe batuma kugira ngo genda undabire ibi, kandi nawe warufise indoto zawe. Gerageza guhitamwo abagenzi ufatiye kuco wipfuza kubaco, ufatiye ku ahantu ushaka kuja, uhitemwo abo bagenzi, navyo bizogufasha. Ikintu ca gatatu cyo gufasha: ntukiyumvire kunanirwa, wame wiha akarero kabo vyakunze. Turi mu myaka aho isi canke aho abantu batwereka uburoro canke bashira imbere y'ibintu bitakunze, ukumva ngo nta rukundo rukihari, ukumva ngo ntiwokora ibintu bishobora ati rabana naka ntivyakunze, rabana naka bariya ni banaka, wewe ni wewe. Shira mu mutwe ko ibintu bishobora gukunda, kuko uzorabe hahandi ubaye hariho uwatanguye ibintu
uvuga ngo ntibizokunda, nawe ubwawe wiyumvira ko ati bijya muntu kweri bijya ntibizokunda, ariko uyu munsi byarakunze, wumva wo mwegera ukamubaza ati mbe wabigenjeje gute, nawe urashobora kuba uwo muntu kuko nawe ufise umutwe nk'uw'abandi, uri umuntu w'inyama n'amaraso. Icya kane, gerageza wige gukontorora bike ufise. Ntabwo uzoshobora gushika kure utazi gukontorora bike ufise. Uzumva abantu bavuga ngo abakire ntaco bikura, ariko nuko bize gukontorora ibintu vyabo ntuzoshobora gukontorora amamiliyoni mu gihe bike ufise vyarakunaniye. Rero biranagoye gushika kwayo mamiliyoni mu gihe wananiwe gukontorora bike ufise, kuko ivyo bike ufise niwo mutahe, niyo ntango. Abantu benshi usanga tugura ibintu dukunda ariko atari byo bikenewe mu buzima. Gerageza wige kugura ibintu bikenewe kurusha ibyo ukunda, ibi bizotuma uva ku rugero rumwe uje ku rundi. Ikintu cya gatanu cyo gufasha, ntukame ushira amakosa y'ibitakunze ku bandi, uvuge ngo kubera ngo nakanga ibi ntibyakunze, ngo yatabari naka ngo ntibiba bimeze ukuri. Rimwe na rimwe ugasanga ariho n'abahungu bavuga ngo iyo papa atanyima umutahe simba ameze uku, iyo papa ngo adakora ibi simba ameze uku. Reka ndakubwira ikintu kimwe, niwaguma muri ivyo uzosanga imyaka iriko irakujana uriko urasaza, urindire ko papa wawe apfa ngo ushikire iyo mitungo. Rimwe na rimwe musazane muryana kandi we waranse kurondera ivyawe canke umutange gupfa, ariko niwamenye ibi bintu uzokora ibintu vyawe, hama hari n'igihe gishika uwo papa akaraba akavuga ati wa muhungu wanje yarakoze, akavuga ngo akaraba kakongereza. Kandi rimwe na rimwe ari amahera wirondereye aba arimo liberite, aba arimo imidegemvyo, kuko ayo baguhaye yo baguma gukontorora ivyo ukora vyose. Nawe uca ahantu ukanywa agacupa canke ugakora ibindi bintu byose, baca bavuga ngo ya mahera ngo arayamaze, ngo arahombesheje umuryango. Rero iga kurondera ivyawe. Canke nimba uvuga ngo abantu ni babi, yego abantu ni babi, ariko ukwiye kwiga kubana nabo, kuko ubuzima bwawe n'ubwiwawe si ubwabo. Niwabishinga uzosanga uriko wica ubuzima bwawe, bo bataco bibabwiye ataco babariye, kuko n'abantu birenganira. Icya gatandatu arico ca nyuma co gufasha kuva ku rugero rumwe ukaja ku rundi, ntukigeranye n'abandi. Ntibivuze ko utazoraba ivyo abandi bariko barakora, oya, ushobora kubarabirako canke ukabigirako, ariko ntukigereranye nabo. Nimba uri wewe, hari impamvu nyene umeze uko, nabo hari impamvu bameze uko bari. Rero ntukigereranye nabo, bigireko ariko ntukigereranye nabo, kuko bobo bafise uko bakora ibintu vyabo, nawe ufise uko ukora ibintu vyawe, ariko mwese mushaka iterambere. Bigireko ariko ntukigereranye nabo. Hama ikindi, wige gukora ibyo ushoboye, ubikore neza, ureke kuguma ufatafata uja muri ibi uva muri biriya. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo ushobora gukora icyo aricyo cyose ariko ntushobora gukora vyose. Gerageza mu byo ushoboye ubikore neza, ibi navyo bizogufasha kuva ku rwego rumwe uja ku rundi mu iterambere ryawe. Mwakoze gukurikira iki kiganiro kandi mwakoze guhitamwo iyi chaîne ya Juif LG. Jewe mwumva Niro Juif kuri Juif LG.